Mudukundire tubaramutse tubahe n'ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyama niwe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Kuri runo rubuga rwacu turakunze kuzana ibiganiro bitandukanye, haraho tuvuga amakuru agezweho, haraho tuvuga ku makuru y'abantu basanzwe bakora ibikorwa mvabwenge kugira ngo tubizane kubadukurikirana bafise nk'impano kugira ngo bize comme motivation kugira ngo mushobore kurabira kuri aba bantu tuba twabazaniye, kuko abenshi babikurikije udusanga nabo bibahinduriye amateka, ukazusanga birabagize abandi bantu. Ibiganiro biheruka twarakoze ibiganiro by'abastare, turakora kuri Satubi, turavuga ku ndirimbo yiwe Tel Aviv ukuntu twayakiriye, turaza kuri Diamond Platnumz ku ndirimbo yiwe Happy, turakora ico kiganiro ukuntu yaronse abantu benshi, turagaruka no kuri Diamond na Jux nyene bakoze umuziki uryoshe cyane witwa Joy, ukuntu wagiye urarambwa n'abantu, wagiye urakundwa n'abantu benshi. Ivyo mwaravyumvise, rero ivyo navyo tuba turiko tubikora kugira ngo ibiganiro tubashikiriza bihe inguvu abo baba bari muri iyo carrière canke baba bafite iyo mpano kugira ngo bakore nkuko n'aba bantu tuba twabazaniye bamaze kwandika amazina yabo bakoze n'ukuntu bariko barakora uno munsi. Rero ibiganiro tubazanira nk'ibi biganiro by'abastare novuga yuko ari nka motivation kugira ngo biba motive mubarabire ko hanyuma ejo namwe mushobore kwandika amazina. Rero uyu munsi ikiganiro twabazaniye tugomba kugaruka ku indirimbo yitwa Final canke yitwa Finale, indirimbo yakozwe n'umuririmbyi yitwa Bien, n'umuririmbyi avuka mu gihugu ca Kenya ari kumwe n'umuririmbyi yitwa Alikiba wo mu gihugu ca Tanzania. Rero tugomba kugaruka kuri ino ndirimbo turabe ukuntu iyi ndirimbo yoba yarakunzwe. Ngira ngo ni indirimbo iriko irahitinga uyu munsi, ni indirimbo ubona yuko aho uciye hose wumva ari Final watati iyo ni indirimbo uyu munsi iriko irandika amateka, indirimbo iriko irakundwa cyane, indirimbo novuga yuko atayindi ndirimbo yoba imazwe hano muri kano karere, atayindi ndirimbo yoba imaze kurabwa n'abantu benshi mu kiringo gito nko mu kiringo iyi ndirimbo yoba imaze kurabwa igiye ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo rero yitwa Finale, indirimbo yakozwe n'umuririmbyi Bien ari kumwe n'umuririmbyi yitwa Alikiba, umwe n'uwo mu gihugu ca Kenya, uwundi nawe n'uwo mu gihugu ca Tanzania. Rero uyu Bien yari umuririmbyi akomeye cyane kuva na kera, mugwizatunga, harugwa mu ba miliyardere bo muri Kenya basanzwe bakora umuziki muri kino gihugu ca Kenya. Niwe wambere ngira ngo yoba afise amahera menshi mu ba artiste bo mu gihugu ca Kenya. Tugiye kuraba muri top 10 niwe aza ubwa mbere, ngira ngo umengo bakurikirana n'uwitwa Akode. Rero murumva yuko uyo muririmbyi ibi bintu vya social media vyamuhaye talent yiwe imaze kumushikana akure. Rero ino ndirimbo yitwa iyi ndirimbo yitwa Finale ni indirimbo imaze kurabwa n'abantu bagera ku miliyoni 15 mu kiringo gitoya cyane, mu kiringo c'imisi 14, mu kiringo c'amayinga abiri. Murumva yuko ino ndirimbo ari indirimbo yakunzwe cyane, ni indirimbo yanditse amateka muri East African Community, ni indirimbo ubona yuko yanditse amateka no muri Afrika yose, mbere meme no ku rwego mpuzamakungu. Iyi ndirimbo ikaba yamaze gushika, kuko ugiye kuraba aba baririmbyi bakoranye korabo n'abaririmbyi bo ku rwego rwo hejuru, n'abaririmbyi bamaze gushika akure. Ugiye kuraba Alikiba n'umuntu azwi cyane ku isi yose, ugiye kuraba uyu Bien
n'umuntu nawe nyene azwi cyane, n'umuntu yakoranye na Sauti Sol, umugwi witwa Sauti Sol, umugwi wari umenyekanye cyane mu gihugu ca Kenya. Urumva yuko ari abantu bamaze kwandika izina. Rero uyu Bien niwe tugomba tugaruke ko turabe urubuga rwiwe gatoya, turugenzure turabe mbega Bien yatanguye urubuga rwiwe rwa YouTube mu mwaka wa ryari, urubuga rwiwe rwoba rumaze kwinjiza views angahe, urubuga rwiwe rwoba rufise indirimbo nka zingahe. Tuce turabira hamwe n'indirimbo zitanu za mbere ziwe zoba zimaze kuronka views menshi gusumba izindi indirimbo zoba zararabwe cyane. Rero urubuga rw'uyu Bien rwabayeho mu kwezi kw'icenda igenekerezo rya 28 umwaka wa 2012. Murumva yuko yatanguranye na bamwe ba Mr Beast, ariko ba Mr Beast nabo muri Amerika, uyu nawe no muri Afrika, ari ntibishobora kunganya. Rero uyu Mr Bien akaba yatanguye ku igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2012. Urubuga rwiwe rukaba rumaze kurabwa ni 192,527 hamwe n'amajana 389. 92,527,389 nibo bamaze kuraba runo rubuga. Umunsi turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Ayo akaba ariyo views amaze kwinjira kuri runo rubuga rwa YouTube rw'uyu muhungu yitwa Bien. Ukaba rumaze gukurikiranwa n'abantu bagera kuri 577,000, kuvuga 577 baba subscribe bari kuri runo rubuga rw'uyu mushinga ntahe yitwa Bien. Akaba amaze gushirako video nkeya, video 71. Murumva yuko atari video nyinshi yoba amaze gushira kuri runo rubuga rwiwe. Rero akaba afise indirimbo za mbere zashoboye kurabwa n'abantu benshi, iziri pretty populaire. Akaba hariho indirimbo yitwa Too Easy yakoranye na DJ Edu, ifise 15 millions de vues mu myaka 2 ishitse kuri runo rubuga rwa Bien. Kacabaho rero n'indirimbo yitwa Finale, ariyo twababwiye ikunzwe cyane, imaze amayinga 2, ikaba ifise 15 millions. Murumva yuko iyo ndirimbo nko mu gihe cy'imyaka 2 izoba ifise views menshi cyane. Hakaba hariho n'iyindi yitwa All My Enemies Are Suffering, ni indirimbo imaze amezi 8, ikaba ifise views agera ku 9,900,000 barenga bamaze kuraba iyi ndirimbo. Hakacabaho n'iyindi yitwa Safari, iyo nayo ikaba imaze amezi 11, ikaba imaze kurabwa ni miliyoni zishika kuri 6,400,000 birenga. Murumva yuko nayo nyene ari indirimbo igeze kure. Hakacabaho n'iyindi yitwa Lifestyle yakoranye na Scar Mukadinali, iyo nayo akaba imaze imyaka 2, ikaba ifise views agera kuri 5 millions wisa barenga. Hakacabaho n'iyindi yitwa Chikwele, ni indirimbo ifise 5,400,000 mu myaka 2. Hakacabaho n'iyindi yitwa Masheri, indirimbo ifise 4 millions mu gihe c'imyaka 2. Hakacabaho n'iyindi yitwa Wahala nayo ni indirimbo ifise 3,200,000. Indirimbo y'icumi nayo ni indirimbo yitwa Found. Indirimbo yitwa Found nayo imaze kurabwa ni 3,000,000 mu kiringo c'imyaka 2 igeze kuri runo rubuga rw'iyo rwa YouTube. Uyu rero akaba ari umuririmbyi wo mu gihugu ca Kenya yitwa Bien, yakoranye no mu Sauti Sol imyaka myinshi. Akaba yamenyekanye ariko ku izina rya Bien uyu munsi, ariko arakora umuziki. Ubona yuko uyu munsi ariko ararondera featuring menshi cyane
ku baririmbyi bakomakomeye bo mu gihugu ca Tanzania. Ngira mwabonye akorana amakorabo na ba Diamond Platnumz, akorana na ba Mario n'abandi urabona n'indirimbo yakoranye na Alikiba, indirimbo iciye yandika amateka do Prince, indirimbo iciye ija hejuru. Rero ni ico kiganiro naye nabateguriye cyo kubabwira umuririmbyi yitwa Bien, no kugaruka kuri ino ndirimbo yiwe yakoranye n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania yitwa Alikiba. Indirimbo imaze amayinga 2, ikaba imaze kurabwa n'imiliyoni zirenga 15. Nayuze yuko nigeze gukora ikiganiro kivuga kuri DJ Fernando, tuko turavuga umiliyoni umwe w'amavyuzi, amahera ushobora kukwinjiriza umiliyoni umwe, urashobora kwinjiriza amahera atari makeya, amahera menshi cyane. Rero nk'ino ndirimbo finale yoba imaze kwinjiza amahera atari make. Indirimbo ni indirimbo imaze kurabwa n'abantu benshi, ni indirimbo imeze neza cyane. Rero Psychologue, reka duhure mu kindi kiganiro. Ndagushimiye wewe ariko uratwumviriza, wowe wadukurikiye kuva ku ntango kugera hano tugejeje kino kiganiro. Imana iguhezagire, naho gutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.